Mais cette semaine sera une semaine un peu spéciale. ariko iri yinga rigiye kuba iyinga ridasanzwe. Nous allons parler bien sûr de la parole de Dieu. Tugiye kuzomara ino yinga tuvuga ijambo ry'Imana. Et aujourd'hui, je vais vous donner un message pour la pensée, Uyu munsi ndabaha ubutumwa ku cyumviro, pour l'esprit, pour le cœur. kuri mwemu ku mutima. Et le plus souvent, durant le reste de la semaine, Kandi akenshi mu yinga, ce sera pour le corps. muri ino yinga nzobabwira mu buryo bwagutse. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit est exclu. Ariko ntibisigura yuko mwemu izoba yavanyweyo. Parce que nous savons que le corps exerce une influence sur l'esprit et vice-versa. Kandi turazi yuko umubiri ukorana n'imwemu kandi mu buryo butunganye neza. Nous sommes des personnes holistiques. Kubw'ivyo rero turi abantu bagizwe n'ibintu by'uburyo bubiri. Le corps, l'esprit, l'âme et... enfin... umubiri, imwemu n'ubugingo n'ibindi byose mubona. Et tout ce qu'on va dire Kandi ivyo tugiye kuvuga byose sort biva de ce Biblia Hiera, biva muri Bibiliya ye, la sainte parole de Dieu. ijambo ryera ry'Imana. L'église adventiste est basée sur la parole de Dieu. Ishengero ry'Abadventiste rishingiye ku ijambo ry'Imana. Luther disait, Luther yavuga ko qu'est-ce qu'il disait encore? C'est en latin, alors mon latin n'est pas très fort. mbe basha yavuga gute n'amajambo y'ikilatini kandi mu kilatini sinacyumva cyane. Mais il a dit sola scriptura, voilà, sola scriptura. Ariko yavuga sola scriptura, voilà nabitora. Seules les écritures. Inyandiko zonyene. Pas ce que tel pasteur, tel savant, tel philosophe a dit. Atari ivyo umupasteri, umunyabwenge canke abazi ivyo gusesangura yavuze, Ou tel évêque. canke umusenyeri, Mais il est écrit. ariko icanditse. Il est écrit. Ariko haranditswe. Et aujourd'hui on va parler de ce livre. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku vy'iki gitabo. Parce que nous utilisons ce livre tous les jours. Kubera yuko iki gitabo tugikoresha imisi yose, Mais quelquefois nous n'avons pas beaucoup de connaissances, l'origine ou la valeur de ce livre. ariko kenshi na kenshi ntidutabura neza ubushobozi n'inkomoko y'iki gitabo. C'est notre livre saint, livre sacré, lumière étincelante. Iki ni igitabo rero kidasanzwe cahezagiwe n'Imana kandi kirimo umuco mwinshi cyane. Mais nous savons que d'autres peuples, ils prétendent aussi avoir un livre saint. Ariko turazi yuko n'abandi bantu nabo baragira ibitabo bita yuko ari ibitabo byahezagiwe. Alors, Rero est-ce que notre livre, la Sainte Bible, mbega iki gitabo cacu iyi Bibiliya yera est-elle au même niveau que les autres? mbega coba kiri ku rugero rumwe n'ibindi bitabo? Ou bien est-ce que nous pourrons prouver que notre livre est un livre divin? Anye turashobora kwemeza kandi tukerekana yuko iki gitabo cacu ari igitabo va ku Mana. Vous savez, les Chinois sont pas seulement connus pour le virus, mais ils sont aussi connus pour un livre sacré qu'ils ont. Kandi murazi abashinwa ntibazwi gusa kuri virusi, ariko barazwi no ku kindi gitabo nabo bafise. Les Perses, ils avaient aussi un livre sacré. Abaperesi nabo bari bafise igitabo cyera. Les Indiens ont un livre sacré. Abahinde nabo baragifise igitabo cyera. Et nos amis, les musulmans que nous fréquentons tous les jours, ils disent aussi qu'ils ont un livre sacré. N'abagenzi bacu tugenderanira b'abasilamu nabo baravuga yuko bafise igitabo cyera. Alors, nous avons la B-I-B-L-E, la Bible. Rero turafise B na I na B na L na E, Bibiliya. Alors, est-ce que la Bible se trouve sur un plan plus élevé que ces autres livres? Mbega rero turibaza mbega Bibiliya yoba iri ku rugero rwo hejuru gusumba ivyo bindi bitabo byose? Est-ce que notre Bible est d'origine divine? Mbega igitabo cacu Bibiliya coba gikomoka ku Mana? Et il ne suffit pas de le dire ou de le prétendre. Kandi ivyo ntidukwiye kubivuga gusa canke kubigerageza. Est-ce que nous pouvons le prouver? Mbega turashobora kuvyemeza? Alors, nous allons
commencer à prendre des livres, des preuves dans la Bible même. rero tugiye gutangura kubona ibimenyamenya muri Bibiliya ubwayo. Et nous allons lire plusieurs versets. Rero turagiye gusoma imirongo myinshi cyane. Donc nous allons vous donner des faits. Rero turagiye kubaha imirongo. Pas de la fiction. Tuza kubaha ibintu biboneka atari ivyiyumviro gusa. La fiction, c'est de la fumée, c'est de la mousse, ça disparaît. Ibintu vy'ivyiyumviro ni imyotsi, ni ibintu vy'amapamapama biraguruka. Mais les faits, ça dure, ça existe, ça ne périt jamais. Ariko turabaha ibintu vy'ifatiro, ibintu bitabora, ibintu bidatakara. Et nous allons commencer notre lecture dans 2 Pierre. Rero tugiye guhera ugusoma kwacu muri Petero wa kabiri, Le premier chapitre, igice ca mbere, versets 16 à 19. umurongo wa 16 kugera ku 19. Alors l'apôtre Pierre, Rero umutumwa Petero qui a écrit les épîtres de Pierre, yanditse amakete ya Petero, il écrit, agira ati kandi yandika ati, si vous voulez lire, niba mushaka gusoma reka dusome umurongo wa 16, kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzuza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icyubahiro ciwe gihambaye, kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza rukomeye cyane ryamushikako rikavuga ngo nguyu mwana wanje nkunda akampimbara. Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera, izina ry'Imana y'icubahiro. l'apôtre Pierre se rappelle ici un événement qu'il a vécu personnellement, Aha umutumwa Petero avuga neza ibintu wewe yibereyemo, dont il a été témoin oculaire. ibintu yibereye icyabona kimbona nkubone. Et cet événement est décrit 3 fois dans les évangiles. Kandi ico kintu kivugwa mu mavanjiri cyangwa mu butumwa bwiza inshuro 3. Une fois dans Matthieu, puis Luc et puis Marc. Muri Matayo, muri Filipo no muri Mariko. Alors il était avec ses collègues Jean et Jacques Yari kumwe na bagenzi be Yohana na Yakobo sur la montagne. ku musozi, Et Jésus était là aussi. kandi na Yesu niwe yarari, Et Jésus était en prière. kandi Yesu yari karasenga. Alors tout à coup, Hanyuma ubwo nyene il fut réveillé baca barikangura par une lumière resplendissante. n'umuco mwinshi cyane, Et il voit kandi baca babona Jésus babonye Yesu rayonnant atwikiriwe n'ubwiza bwinshi de lumière. n'umuco mwinshi. Il voit le Christ Babonye Kristo comme il sera dans son corps éternel. nk'uko azoba mu mubiri wewe bidashira. Et puis, non seulement ils voient, Ariko ntibabonye gusa, mais ils entendent aussi une voix. barumvise n'ijwi. Une voix qui dit, Ijwi ryagira riti, c'est ici mon fils bien-aimé, nguyu mwana wanje nkunda cyane, en qui j'ai mis toute mon affection. aho muri we nashize urukundo rwanje, Écoutez-le. nimumwumve. Et en même temps, Kandi muri ico gihe nyene il voit encore 2 autres personnes qui se sont ajoutées. baca babona abandi bantu babiri nabo baje bamusanga. Il voit Moïse et Élie Babonye Musa na Eliya à côté de Jésus. bari impande ya Yesu. Et ce n'est pas un rêve, ils ne sont pas en train de rêver. Iyi rero si indoto ntibariko bararota, Ce n'est pas une vision. ni ryari niyerekwa, Ils sont réveillés bakanguwe et ils voient ce qui se passe. kandi baca barabona neza ibiriko biraba. Et le lendemain, avec Jésus, ils en parlent. Kandi bukeye barabivugana na Yesu. Et Jésus leur dit, Yesu arababwira, ne le dites à personne, n'en parle à personne parce que mon heure n'est pas encore venue. ntimugire umuntu n'umwe mubibwira ko igikorwa cyane kitaragera. Donc, ils n'ont pas rêvé. Rero ntibari barose. Pierre écrit dans sa lettre, Petero araca avyandika mu ikete ryiwe, écoutez bien, munyumve neza, nous n'avons pas suivi des fables. ntitwakurikiye imigani. Vous savez ce que c'est une fable? Mwe murazi ivyo bita imigani? En Afrique, il y a beaucoup de fables, des histoires où les animaux parlent, ou beaucoup de choses
qui ne peuvent pas se produire réellement. ego muri Afrika turafise imigani myinshi hariho aho ibikoko bivuga ukumva mu by'ukuri n'ibintu bidashobora kubaho. En France, on a les fables de La Fontaine, Mu Bufaransa hari ibyo bita imigani y'uwanditse yitwa La Fontaine, la cigale et la fourmi, et les animaux malades de la peste, et plein d'autres que vous avez étudiés à l'école certainement. ivyo yise ubunyegeri canke ibindi bitabo byose yanditse nk'indwara zafashe inka, ibi byose nivyo mwasomye mwize no mu mashure. Donc il dit, nous n'avons pas suivi des fables, des histoires imaginaires, de la fiction. Rero akagira ati twebwe ntitwakurikiye imigani canke inkuru z'ivyiyumviro, twakurikiye ibintu by'ukuri. Pierre dit, Petero akagira ati ce qu'on vous écrit, ivyo tubandikira eh bien nous l'avons vu de nos propres yeux. ivyo twiboneye n'amaso yacu, Nous l'avons entendu de nos propres oreilles. twavyumviye n'amatwi yacu, Nous avons entendu cette voix. twe twarumvise iryo jwi, Et nous sommes convaincus, nous n'étions pas endormis. kandi rero natwe twaratahuye neza yuko tutari dusinziriye. Et puis, même si moi j'ai dormi, mais je n'ai pas dormi. Mais on ne peut pas avoir dormi et rêvé tous les trois la même chose. Kandi naho bari bube baryamye mu by'ukuri murumva yuko abantu batatu batari burotera ibintu Parce bimwe que Jacques et Jean, ils ont vu et ils ont été témoins de la même chose. kubera Yakobo na Yohana nabo nyene barashinga intahe ivyo. Et Jésus lui-même, il a dit, non, dites rien à personne. Na Yesu ubwiwe yarababwiye yuko badakwiye kugira uwo babibwira. Il ne va quand même pas nous tromper, nous mentir. Ntiyashobora kubabesha canke kubariganya. Et il a aussi parlé de ce qu'on a vu. Nawe rero yaravuze ivyo babonye. Alors, nous ne suivons pas des fables. Twebwe ntidukurikira imigani, Nous suivons des faits, des réalités, dukurikira ibintu vy'ukuri avec des fables, atari ibintu vy'imigani, avec de la fiction. atari ibintu vy'ivyiyumviro gusa. On ne peut aller nulle part, on ne peut rien faire. Iyo ukurikiye ivyo nta kintu na kimwe ubasha gukora, Mais il s'agit de la vie éternelle. ariko ni ibintu vyerekeye ubugingo budashira. Nous suivons la réalité. Twebwe dukurikira ukuri. Pierre dit, Petero agira ati nous l'avons vu, twaravyiboneye, nous l'avons entendu. twaravyiyumviye. Mais il ajoute quelque chose. Ariko hari ikintu yongerako, Il dit, il y a encore quelque chose de plus fort, hari ikindi kintu gifise inkomezi nyinshi de plus solide. kandi gikomeye. Et qu'est-ce que c'est? Mbega ico ni iki? Il dit, c'est la parole prophétique. Akavuga yuko ari ijambo Les ry'ubuhanuzi, prophéties. ari ubuhanuzi. Pierre dit que la parole prophétique est encore plus solide Petero akagira ati ijambo ry'ubuhanuzi riracakomeye cyane que ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. gusumba ivyo twumvise n'ivyo twabonye. Et pourquoi? Kubera iki? Parce que quand nous avons vu ou entendu quelque chose, Kubera yuko igihe twumvise ikintu canke twakibonye, même quelque chose de merveilleux, naho coba ari ikintu ciza cy'igitangaza, on peut toujours se demander, turashobora kuguma twibaza, est-ce que c'était bien réel? mbega vyari ivyo vy'ukuri? Est-ce que nous étions bien réveillés? Mbega mu by'ukuri twari dukanura? On ne peut plus l'examiner une fois que c'est parti. Kubera yuko igihe vyamaze kugenda ntushobora gusubira kuvyihweza. Mais en ce qui concerne la parole prophétique, Ariko ivyerekeranye n'ijambo ry'ubuhanuzi, quand j'en suis convaincu jewe iyo natahuye neza, que c'est la parole de Dieu, ndatahura ko ari ijambo ry'Imana. le lendemain, Bukeye une semaine plus tard, canke haheze iyinga ou n'importe quand, canke ikindi gihe cose, je peux encore toujours revenir à la parole prophétique pour l'examiner. ndashobora kugaruka kuri rya jambo ry'ubuhanuzi kugira ngo ndaryihweze neza. Je peux continuellement l'étudier Ndashobora kubandanya ndagiga parce que je possède la parole de Dieu. kubera yuko mafise ijambo ry'Imana. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrit Niyo mpamvu intumwa Petero yandika que la parole prophétique est encore plus solide. yuko ijambo ry'ubuhanuzi rigifise ubushobozi n'ubukuba. Et quand il dit cela, Kandi igihe avuga ivyo, c'est parce qu'il a des preuves. ni kubera yuko afise ivyemeza. Nous allons lire dans 2 Pierre, Tugiye gusoma muri Petero wa kabiri chapitre 1er, igice ca mbere verset 21. umurongo wa 21, turasoma mu izina rya Yesu.
kuko ta jambo ryo kuvugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Imana ihabwe icubahiro. Donc Pierre, il apporte des preuves. Kubera yuko Petero azana ivyemeza, Pierre dit la parole prophétique, la prophétie. Petero avuga yuko ijambo ry'ubuhanuzi cyangwa ubuhanuzi bwabwo, eh bien, ça ne vient pas de la volonté d'un homme. yuko butava ku bugombe bw'umuntu. Ah non, ça vient de quoi? None buva kuri kuki? Il dit c'est le Saint-Esprit qui a poussé des hommes à écrire cela. Avuga yuko ari mpwemu yahatiye abantu kwandika ivyo. Donc ce qu'ils écrivent vient directement du Saint-Esprit. Kubw'ivyo rero ivyo bandika biba bivuye kuri mpwemu yera. Alors allons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Reka rero ubu tuje mu cete ca mbere ca Tesalonike igice ca kabiri umurongo wa 13. Ici c'est le grand missionnaire, l'apôtre Paul qui parle. Aha dufise umutumwa akomeye cyane, umutumwa Paulo, Le grand théologien juif. umunyabwenge w'ivy'idini w'umuyahudi. Alors il écrit, Yanditse rero verset 13, umurongo wa 13 yanditse ngo, natwe igituma dushima Imana ubudasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye niryo ry'Imana, mutagemeye nk'ijambo ry'abantu ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko rikorera muri mwebwe abizera. Imana ihabwe icubahiro. la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana. L'apôtre Paul remercie Dieu et rend grâce à Dieu. Intumwa Paulo irashimira Imana kandi kayikengurukira, Il exprime sa reconnaissance envers Dieu. kandi akerekana ugushima gukomeye ashimira Imana. Et il ne le fait pas une seule fois, Ntabikora rimwe gusa, mais il le fait sans cesse. ariko abikora ubudasiba. Pourquoi est-ce qu'il remercie Dieu sans cesse? Kubera iki none ashimira Imana adahumeka? Parce que les croyants de Thessalonique, Kubera yuko abizera b'i Tesalonike ils ont accueilli, ils ont reçu la parole de Dieu, barakiriye ijambo ry'Imana, pas comme la parole venant d'hommes, bataryakiriye nk'ijambo rivuye ku muntu, mais ils l'ont reçu comme la parole venant de Dieu, comme la parole de Dieu. ariko baryakiriye nk'ijambo ryari rivuye ku Mana, nk'ijambo ry'Imana. Et il est encore reconnaissant Kandi rero agashima Imana kandi parce qu'il sait qu'ils ont accueilli cette parole kubera azi ko bakiriye iryo jambo comme elle est véritablement kandi bakaryakira nk'iry'ukuri, la parole de Dieu. ko ari ijambo ry'Imana. On sait que la parole de Dieu Arazi ko va produire ijambo ry'Imana rigira ubushobozi, des miracles dans la vie de ces gens. rikarema ibintu by'igitangaza mu buzima bw'umweranda Yohana. La parole de Dieu va totalement les transformer. Kandi iryo jambo rigahingura cyane abo bantu rikabahindura, Il sait qu'ils deviendront de nouvelles créatures. kandi akaba yizeye yuko abo bantu bashobora guhinduka ibyaremwe bishasha, Il sait qu'ils vont passer par la nouvelle naissance, kandi agatahura yuko abo bantu bazohinduka bakavuka par la bushasha puissance de cette parole. kubw'ubushobozi bw'iryo jambo. Et ça, c'est une des preuves Icyo ni kimwe mu bimenyetso que la parole est la parole du Dieu vivant. ko ijambo ari ijambo ry'Imana nzima, Ce n'est pas une parole des hommes. si ijambo ry'abantu. Il n'y a aucun livre humain Nta gitabo cy'umuntu n'umwe qui est capable de faire de mauvaises personnes de bonnes personnes. gishobora guhindura abantu babi ngo bahinduke abantu beza. Cela n'est pas possible. Ivyo ntibishoboka. La parole humaine, la parole des hommes Ijambo ry'umuntu est impuissante dans le cœur humain. nta bushobozi rifise mu mutima w'umuntu. Ici, c'est la parole de Dieu qui est à l'œuvre. Aha rero ni ijambo ry'Imana ari ku gikorwa, Et Paul sait cela. kandi Pawulo vyarabizi, Parce qu'il a lui-même expérimenté dans sa vie. kubera yuko ivyo nawe yavyiboneye mu buzima bwiwe. Lui-même, il était un mauvais homme, un homme méchant. Nawe ubwiwe yahora ari umuntu mubi, umuntu agoye cyane, C'était un tueur, yari umuntu w'umwicanyi, un persécuteur. yari umuntu atoteza abandi, Il avait de la haine dans son cœur contre les chrétiens. yari afise urwanko yanka abakristo.
Il détestait ceux qui suivaient le Christ, qui acceptaient Jésus. yaranka abantu cyane bakurikira Yesu kandi bakamwemera, Mais il a rencontré Jésus ariko yarahuye na Yesu et il est devenu un homme bon, maze aca ahinduka aba umuntu mwiza, un homme doux, aba umuntu muzima, un homme aimable, aba umuntu afise urukundo, un homme qui pardonnait. umuntu yaharira. Tout cela par la puissance de la parole de Dieu. Ivyo vyose kubw'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. La parole humaine ne peut pas le faire. Ijambo ry'umuntu ivyo ntirishobora kubikora. Et je suis sûr que dans l'audience, il y a des hommes, des femmes qui pourraient rendre le même témoignage. Kandi ndazi mu bantu bari ngaha harimo abagore, harimo abagabo, nabo bashobora gushingira intahe ivyo. Qui, avant de connaître Jésus, avant de connaître la parole de Dieu, bashobora kugira bati mbere yuko bamenya ijambo ry'Imana, mbere yuko bamenya Yesu, étaient des hommes, des femmes méchants, bari abantu, abagore, abagabo babi, voleurs, tricheurs, n'importe quoi. biba bacana inyuma, bakora ivyo arivyo vyose. Mais par la puissance de la parole de Dieu, Ariko kubw'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, ils sont devenus des hommes et des femmes humbles, bakaba barahindutse abagore n'abagabo des bacirutse, serviteurs du Dieu Tout-Puissant. abantu b'abakozi b'Imana nyene ubushobozi. Ils ont abandonné leur vieille vie de péché, Imana ikaba yarabababariye ubuzima bwabo bw'icyaha bwa kera, de malhonnêteté, ubugizi bwa nabi, d'ivrognerie peut-être, akaborego kumbure, pour se consacrer entièrement à la parole de Dieu. kugira ngo biyegurire bose ubwabo ku ijambo ry'Imana. Et Paul dit ça, c'est une preuve que c'est la parole qui vient de Dieu. Kandi ivyo Pawulo abivuga ko ari ikimenyamenya c'uko ari ijambo rivuye ku Mana, Parce qu'une parole humaine n'est pas capable de le faire. kubera yuko ijambo ry'umuntu ridashobora gukora ivyo. Lisons encore dans Pierre, Reka rero twongere dusome muri Petero, 1 Pierre chapitre 1, ikete ryiwe rya mbere, igice ca mbere, versets 22 et 23. umurongo wa 22 na 23. Haravuga ngo, nuko rero ko mwajesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data bitari uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mutima, kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Imana ihabwe icubahiro. Ce sont deux versets vraiment puissants, Iyi ni mirongo mu vy'ukuri ikomeye des cyane, versets magnifiques. imirongo myiza cyane. Et l'apôtre Pierre, quand il en parle Igihe rero intumwa Petero abivuga, de la parole de Dieu, de la nouvelle naissance, avuga iby'ijambo ry'Imana, ibyo kuvuka ubwa kabiri, certainement qu'il pensait à sa propre vie passée. sinyekeranya ko yaba ariko ariyumvira ku buzima bwe bwa kahise. Nous savons que Pierre il avait bon cœur, Turazi yuko Petero yari afise umutima mwiza, il aimait Jésus, yarakunda Yesu, mais nous savons aussi qu'il était spontané, qu'il disait, qu'il faisait des choses sur le coup et qu'il regrettait après. ariko turazi yuko Petero yari umuntu yihuta, agakora ibintu mu by'ukuri yihuse cyane, maze akagera igihe yicuza ibyo bintu. Je suis sûr qu'il pensait au moment où Jésus était devant ses juges et où il avait peur d'une jeune fille qu'il avait reconnue. Ndabacamanza igihe umukobwa yaravuze ngo aramuzi ntiyari butinya, Il a commencé à utiliser, comme les pécheurs le faisaient dans le temps, ariko yaciye atangura gukora nk'uko abanyabyaha babikora muri kiriya gihe. il a utilisé de gros mots. Yaciye atangura kumukankamira, Il a dit non, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, menteur Pierre. yavuze ati uwo muntu sindamuzi, uwo muntu reka umubeshije nta n'uwonzi. Pierre n'était pas encore complètement converti. Petero rero ntiyari bwahinduke neza cyane, Il n'avait pas encore reçu cette puissance du Saint-Esprit. Petero ntiyari bwaronke cyane ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mais après sa conversion, Ariko amaze guhinduka,
Quand Jésus lui a dit « Paie mes brebis, paie mes agneaux, occupe-toi de mon troupeau », igihe Yesu yamubwira ati ahura intama zanje kurikirana intama zanje maze uziragire, il a suivi Jésus jusqu'à la mort et d'après la tradition, yaciye akurikira Yesu kandi tubifatiye ku nkuru zavuzwe, il paraît qu'il a trouvé la mort. On l'a crucifié la tête en bas parce qu'il ne voulait pas mourir de la même façon que Jésus. bivugwa ko ashobora kuba yabambwe acuramye kubera yuko atagombye kubambwa nk'uko Yesu yabambwe. C'est Pierre qui prêchait le jour de la Pentecôte. Ni Petero yariko arigisha ku munsi wa Pentekote. C'est Pierre qui disait devant les juges, Ni Petero yavuga imbere y'abacamanza, jugez si c'est bien, est-ce que nous devons obéir plus à vous que à notre Dieu? Nous devons premièrement obéir à Dieu. nimuvuge niba dukwiye kubaha abantu gusumba uko twubaha Imana, ariko twebwe duhitamo kubaha Imana cyane. Donc Pierre avait aussi été transformé par cette parole. Rero Petero nawe ubwiwe yari yarahinduwe n'iryo jambo. Pierre, ici dans ces versets, il admet que les croyants sont nés de nouveau. Aha rero Petero aravuga muri ino mirongo yuko abizeye baba baravutse ubwa kabiri. Un croyant, un chrétien qui n'est pas né de nouveau, ce n'est pas un chrétien. Umwizera cyangwa umukristo atavutse ubwa kabiri ntaba ari umukristo. Il dit, nous devons passer par la nouvelle naissance. Akavuga yuko tubwirizwa guca mu ivuka rishasha, Nous devons vivre une vie nouvelle. tubwirizwa kubaho ubuzima bushasha, Notre vie intérieure doit être transformée. ubuzima bwo muri twebwe bubwirizwa kubanza guhinduka, Et nous devons vivre une vie supérieure maintenant. kandi tukabaho ubuzima bwacu bwo ku rwego rwo hejuru. Et cette vie supérieure, Kandi ubwo buzima bwo hejuru elle est née comment? mbega buvuka gute? Grâce à quoi? Buvuka iyo umuntu yizeye. Pierre dit cette vie supérieure est née par une semence incorruptible. Petero avuga yuko ubwo ubugororotsi buvuka kubw'imbuto itabora. Mais c'est quoi cette semence incorruptible? Mbega iyo mbuto itononekara cyangwa itabora ni yahe? Nous devons nous mettre à un niveau un peu plus élevé. Turashobora rero kwishira ku rugero rwo hejuru. Pierre ne parle pas au premier degré. Petero ngaho ntavugira cyane ku rugero rwo hasi. Il parle au deuxième degré, troisième niveau. Aravugira ku rugero rwa kabiri rwo hejuru cyane ku rugero rwo gatatu. Il dit, cette semence, eh bien, c'est la parole de Dieu. Agira ati rero iyo mbuto ni ijambo ry'Imana. Il dit, c'est la parole vivante et éternelle. Akavuga ko ari ijambo rizima kandi ry'ibihe bidashira. C'est la parole impérissable de Dieu. Kandi akagira ati ni ijambo ritabora ry'Imana. Ce sont des déclarations magnifiques. Ibintu mu by'ukuri n'ivyo yashikirije kandi biryoshe. La parole vivante de Dieu. Ijambo rizima ry'Imana. C'est une semence incorruptible. Ni jambo litabora. C'est une semence divine. Ni jambo ry'Imana. Car c'est la parole de Dieu. Kubera yuko ari jambo ry'Imana. C'est une semence divine. Ni jambo ry'Imana qui produit une vie divine. Ni imbuto y'Imana itanga ubuzima bw'Imana. Et ça c'est quelque chose de merveilleux. Kandi iki ni ikintu mu by'ukuri gitangaje ciza cyane. Et ça c'est une des grandes preuves que la parole, que la Bible est la parole de Dieu. Kandi iki ni kimwe mu bimenyamenya by'uko Bibiliya ari jambo ry'Imana. Quand cette parole vivante est accueillie et reçue dans le cœur de l'homme, mu gihe rero iryo jambo ryiza rishitse mu mutima w'umuntu, comme une semence, rigashikamo nk'imbuto, comme une graine, na kujya k'urutete qu'on met dans la terre, hein, prenez le haricot, tout le monde, le haricot on le met dans la terre. Urutete nka kujya kw'igiharage abantu mwese murakizi, igihe tugishireze mu ivu, il faut arroser un peu, hanyuma ugashira kwa amazi gake, après quelques jours seulement hazi iminsi mike ça produit un fruit. haca hatangura kuza hakaba On voit le résultat. muri icyo gihe ucubona inyishu. Pierre dit c'est la même chose avec la parole de Dieu, c'est une semence qu'on sème dans le cœur de l'homme. Rero Petero akagira ko ivyo ari cyo kimwe n'imbuto iterwa mu mutima w'umuntu. Et quand cette semence est semée dans le cœur
affamé de l'homme, de quelqu'un qui a faim et soif de la parole de Dieu. mu gihe rero iryo jambo ritewe mu mutima w'umuntu anyotewe akeneye imana, Quelqu'un qui est indifférent, qui dit je m'en fous. umuntu yageze ahantu ata kintu na kimwe yitaho avuga ati byose mafu. C'est comme si vous prenez le haricot, vous le mettez dans les cailloux, ça ne changera rien. ni nko mu gihe mufashe urutete rw'igiharage mugashyira muri ayo mabuye nta kintu na kimwe kizohinduka. Mais quand ça entre dans un cœur qui a faim et soif de la parole de Dieu, ariko igihe iyo mbuto yinjiye mu mutima w'umuntu ufite inyota ijambo ry'Imana, de quelqu'un qui cherche à connaître la vérité, umuntu yipfuza kumenya ukuri, qui veut vraiment suivre Dieu de tout son cœur, de toute son âme, umuntu ashaka gukurikira Imana n'umutima we n'ubugingo bwiwe bwose, alors cette semence commence à germer. muri icyo gihe rero iyo mbuto ikitangura kubora, Et lentement, progressivement, kandi gake gake mu buryo bubandanya, et symboliquement bien sûr, kandi mu buryo bw'ikigereranyo mu by'ukuri, cette semence se déploie, se révèle. icyo giterwa kica kisambuka maze kikaboneka Dans la vie de l'homme, mu buzima bw'umuntu. sa puissance divine se manifeste, ubushobozi bw'Imana buca butangura kuyerekana, sa vie divine, ubuzima bwiwe buva ku Mana, et l'homme devient un nouvel homme. umuntu rero akaca ahinduka umuntu mushasha, La femme devient une nouvelle femme. umugore umukenyezi akaca ahinduka umukenyezi mushasha. Et au verset 24 et 25 umurongo wa 24 na 25 du même chapitre, w'ico gice nyene nous lisons: turasoma ngo kuko abafise umubiri wose basa n'ivyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe y'ivyatsi, ivyatsi biruma amashurwe agahunguruka, ariko ijambo ry'Uhoraho ryamahibe bidashira, kandi ryo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Imana ibahezagire. Pierre dit: Petero agira ati tout est passager, ibintu byose birarengana, tout est éphémère, ibintu byose ni by'akanya gato, tout est périssable. ibintu byose birabora, Notre vie passe, ubuzima bwacu buracaho bukagenda, mais il y a quelque chose qui ne passe jamais, qui ne périt jamais. ariko hari ikintu kitavaho kandi kitigera kibora. Et qu'est-ce que c'est? Mbega icyo ni giki? C'est la parole de Dieu. Ni jambo ry'Imana. La parole de Dieu, dit Pierre, elle reste éternellement. Ijambo ry'Imana nk'uko Petero abivuga, avuga ko ryamahibe C'est bidashira, une parole éternelle ni jambo ry'ibihe byose. qui, reçue dans le cœur de l'homme, Ijambo igihe ryakiriwe mu mutima w'umuntu manifeste sa force éternelle ryerekana ubushobozi bwaryo bw'ibihe bidashira, et sa vie éternelle. kandi n'ubuzima bwaryo bw'ibihe bidashira. Mes amis, cette parole, elle est éternelle. Bagenzi banje, iri jambo ni iry'ibihe byose. Dans la semaine qui vient de s'écouler, le président Trump, il est allé devant une église que des rebelles ont essayé de brûler, d'incendier. mu ndwi heze Perezida Trump yaragiye ahantu avuga yuko ibisuma byagerageje kuza kwiba no guturira, Et il avait la Bible dans sa main. ariko yarafise Bibiliya mu Il kiganza s'est mis cyiwe. devant cette église, il a levé la Bible. Igihe yari imbere y'iryo shengero yaciye amanika Bibiliya. Oh, bien sûr, les opposants l'ont critiqué, l'ont hué. Cyane cyane abantu bamugwanya baciye batangura kuvuga bavuga kutera abaye. Mais n'ayons pas peur de témoigner, même en tant que président du plus puissant pays du monde. Ariko ntiyagize isoni zo gushinga intare n'umukuru w'igihugu gikomeye cyane ku isi. Oh, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Moi je suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Ariko ivyo ntibisigura yuko ari umugororotsi, kuko je si n'umugororotsi nawe nturi umugororotsi. Pierre n'était pas parfait. Ariko na Petero ndiwe nawe ntiyaratunganye. Mais ce fruit que la parole de Dieu produisait dans sa vie, chaque jour, ça le faisait progresser vers la perfection. Ariko ivyo vyamwa kubw'ijambo ry'Imana rimubamwo vyatuma biguma bimwegereza kuba umuntu muzima. Pierre dit, cette parole, c'est une parole éternelle, c'est une parole incorruptible. Petero rero akagira ati iryo ni ijambo ry'ibihe byose kandi ni ijambo ritononekara. Et nous savons qu'au cours de l'histoire, et ça c'est une autre preuve que c'est un livre
différent des autres livres. kandi turazi yuko muri kahise nk'ikindi kimenyamenya cy'uko iki gitabo ari igitabo gitandukanye n'ibindi bitabo. Au cours de l'histoire, des hommes, même des hommes croyants, muri kahise abantu kandi n'abantu babizera ils ont essayé de détruire, de brûler, d'éradiquer la parole de Dieu. baragerageje guturira no gukuraho no gutsiratsiza iri jambo ry'Imana. Il y a des croyants, des gens qui se disent chrétiens, mais ils détestent la parole de Dieu. hariho abantu barabizera bibwira yuko ari abakristo ariko banga ijambo ry'Imana. Ils font tout pour essayer de semer la confusion dans la tête des gens. bagerageje gukora uko bashoboye kose kugira ngo baremo gukekeranya mu bantu. Avant, quand ils avaient le pouvoir, quand ils pouvaient faire n'importe quoi, mu gihe bari bagifise ubushobozi bashobora gukora icyo babonye cyose impunément, badashobora guhanwa, et ils interdisaient la lecture, la possession de la Bible. baciye babuza cyane gusoma no gutunga igitabo cya Bibiliya. Et quand ils trouvaient quelqu'un avec la parole de Dieu ou une partie de la parole de Dieu, igihe babona umuntu afise Bibiliya canke igice cyayo kiri jambo ry'Imana, il était arrêté, baca bamuhagarika, mis en prison, bagaca bamufunga, torturé, bakamugirira nabi, souvent brûlé sur le bûcher. akenshi bakabaturirira ku biti. On essayait d'exterminer la parole de Dieu. kwari ukugerageza gutsiratsiza ijambo ry'Imana. La mode de brûler quelqu'un au bûcher, uwo munsi ntibigishoboka yuko umuntu bamuturira ku biti. c'est pourquoi aujourd'hui ils ont perfectionné leur méthode. uyu munsi ariko barahinduye uburyo bwabo bwo gukora. Aujourd'hui ils essayent de donner beaucoup de traductions uyu munsi bagerageza guha ubusobanuro bwinshi butandukanye, et puis d'introduire ou d'enlever ou d'ajouter des choses hanyuma bakazanamo utuntu tumwe tumwe batangura kwinjizamo ibintu bishasha qui créent la confusion dans l'esprit de certaines personnes. bituma abantu bagira gukekeranya mu mpemu zabo. Mais la Bible, oui, les apôtres qui ont écrit, ils disent, Pierre, il dit, cette parole est une parole incorruptible, éternelle. ariko intumwa abanditsi bavuga ko iri jambo nka Petero avuga ko iri jambo ari jambo ry'ibihe byose kandi ridahinduka. L'herbe sèche, regardez, elle meurt. murabona yuko ibyatsi nimwitegereze ibyatsi biragera igihe bikuma. Bon, elle n'est pas tout à fait morte, mais ça tombe, la tige est morte. ntibyapfuye ariko murabona ko byumye, igitimatima cyaraguye hasi. Les fleurs, ça se fane après quelques jours, ça meurt. amashurwe inyuma y'igihe kanaka aruma akagenda burundu. La parole de Dieu, dit Pierre, reste éternellement. ariko ijambo ry'Imana nk'uko Petero abivuga ryamaho ibihe byose. Une autre preuve de la divinité de la parole de ikindi Dieu. kintu kitwemeza yuko iri jambo ari iry'Imana. Mais nous n'avons pas fini, il y a d'autres preuves. ariko ntituraheza kuko hari ibindi bimenyamenya. Dans Ésaïe, l'Ancien Testament, muri Yesaya mu isezerano rya kera chapitre 41, mu gice cya 41 versets 21 et 22. umurongo wa 21 na 22 haravuga ngo nimuzane imiburano yanyu niko warahagize, muserure inyanduruko zanyu zikomeye niko umwami wa Yakobo agize. nibabiserure batubarire ibizoba, nimuvuge ibyabayeho ibyo ari byo, kugira ngo tubyiyumvire tumenye iherezo ryabyo canke se mutwereke ibizoza Imana ihabwa icubahiro. Donc ici, Dieu s'adresse à l'homme. aha rero Imana ivugana n'umuntu. Et qu'est-ce qu'il dit? mbega ivuga gute? Eh bien, apportez vos preuves. bavuga bati yego nimuzane ibimenyamenya byanyu canke imiburano yanyu, Prouvez que vous avez raison. nimwerekane yuko mufise ukuri, Et moi aussi, je vais donner mes preuves. nanje ubwanje ngiye kuzana imiburano yanje. Et comme une des preuves, kandi imwe mu miburano yanje, dis-nous nutubwire ce qui va arriver bientôt. utubwire ibishobora kubaho ejo canke ejo bundi. C'est-à-dire annoncer l'avenir. ni ukuvuga rero yuko ako ari uvuge ivyakazoza. Toi, en tant qu'homme, wewe rero uca uvyumva nkaho eh bien, essayez d'annoncer ce qui va se passer. nugerageze kuvuga ibintu bizoshika. Moi aussi, je vais donner mes preuves. nanje ubwanje ndaje kuguha imburano zanje. Dieu dit, fais-nous savoir à l'avance Imana ikabaza iti mutumenyeshe imbere y'igihe ce qui va se passer. ibintu bizoshika. Que l'homme
Est-ce que l'homme en est capable? mbega umuntu ivyo bintu yobishobora? Est-ce que l'homme est capable d'annoncer l'avenir? mbega umuntu yoshobora kuvuga ivya kazoza? Pouvez-vous dire ce qui va se passer dans 5 minutes? mbega umuntu ashobora kuvuga ibintu biza kuba mu minota itanu? C'est pas beaucoup 5 minutes. mbe iyi minota itanu si umwanya munini? Est-ce que vous pouvez le dire? mbega umuntu ashobora kubivuga? Non. oya. Dans 5 heures, mbega mu masaha atanu ho? 5 années, mbega imyaka itanu ho? 50 ans, 500 ans? mbega imyaka amajana atanu? Non, oya, pas possible. ntibishoboka Parce que vous êtes des hommes. kubera yuko muri abantu. Vous savez, avec ce virus, murazi yuko kubw'uwo mugera on en a entendu de toutes les sortes. mwarumvise ibintu byose bishoboka, Tout et le contraire. byose biranyuranye, Et par les plus grands savants, kandi tubifatiye ku bahinga n'abashakashatsi bakomeye, docteurs, journalistes, philosophes, ils sont tous venus avec leurs prédictions. abadogiteri, abanyamakuru, abandi bantu b'abanyabwenge bose nabo baraje bavuga ibyabo. Les uns disaient il faut rester dans la maison. bamwe bakagira bati mugume mu mazi wanyu, Les autres disaient non, vous pouvez sortir. abandi bakavuga bati mwo kwisohokera nta Les kibazo. uns disaient il y aura des millions de morts. bamwe bakavuga ati hazoba amamiliyoni y'abantu bapfa. 3 semaines plus tard, ils disaient bon, on s'est trompé, il y en aura un peu moins. inyuma y'indwi nka zitatu bakaca bavuga bati twari twihenze hazopfa abantu bake, Et plein d'autres choses. n'ibindi bintu byinshi mwumvise. Mais nous savons que l'homme n'est pas capable d'annoncer l'avenir. ariko turazi yuko umuntu adashobora kuvuga ibya kazoza. Il ne peut pas dire ce qui va se passer dans 24 heures. ntashobora kuvuga ibishobora gushika mu masaha 28. Alors, à plus forte raison, ce qui va se passer dans 5 siècles ou dans 1000 ans. rero impamvu ikomeye y'ibintu bishobora kubaho mu binjana bitanu cyangwa imyaka igihumbi. Et c'est pour cela que dans les différents livres des autres peuples, ni nayo mpamvu mu bitabo bimwe bimwe by'abandi bantu l'avenir n'est pas prédit. ibya kazoza ntibyavuzweko, Car ce sont des livres humains. kubera yuko ari ibitabo by'abantu. On y trouve de très belles choses, oui. turasangamo ibintu byiza, yego nibyo, Mais ce sont des livres humains ariko n'ibitabo by'abantu qui ne peuvent pas révéler l'avenir. bidashobora kuvuga ibya Ils ne kazoza, peuvent pas nous dire ceci ou cela va se passer dans l'avenir. bidashobora kutubwira ati ibi cyangwa biriya bizoba muri kazoza. Mais il y a un livre qui le fait. ariko hari igitabo kimwe gishobora ibyo, Et c'est la Bible, la parole de Dieu. nacyo si ikindi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Et le prophète Ésaïe, il dit au verset 23, hanyuma umuhanuzi Yesaya abivuga ku murongo wa 23, déclarez les choses qui doivent arriver après. nimuvuge ibintu bishobora gushika inyuma, Et nous allons savoir que vous êtes des dieux. kandi tuzomenya yuko namwe muri Imana, Parce que seul Dieu peut donner l'avenir. kubera yuko Imana ariyo yonyine ishobora kuvuga ibya kazoza. Fais-nous connaître l'avenir. nutumenyeshe ibya kazoza. L'homme n'en est pas capable. umuntu ibyo ntabyo ashoboye, Mais la Bible annonce l'avenir. ariko Bibiliya iravuga ibya kazoza. Il y a des centaines de prophéties dans la Bible. harimo amajana n'amajana menshi y'ubuhanuzi muri Des Bibiliya, prédictions. harimo ibyavuzwe mbere. Et nous voyons dans l'histoire du peuple juif hanyuma turabona muri kahise k'abayahudi comment beaucoup de prédictions se sont accomplies. ukuntu bimwe mu byari byaravuzwe by'ubuhanuzi byashitse Des centaines d'années à l'avance, imyaka ijana imbere y'icyo gihe. la Bible a annoncé des paroles que Jésus allait prononcer. Bibiliya yari yaravuze amajambo Yesu yozoja akavuga. Les prophètes ont annoncé des événements dans la vie de Jésus. abahanuzi bari baravuze ibintu bizoshika mu buzima bwa Yesu, Ils ont annoncé sa mort, bari baravuze n'iby'urupfu rwiwe, sa crucifixion, iby'ukubambwa kwiwe, sa trahison, uguhemukirwa, le montant pour lequel Judas allait le vendre. n'uburyo bwose Yuda yari bukoreshe mu kugira amugurishe amafaranga yose yari bayamenye. On a annoncé sa résurrection. Ibyo bari baravuze n'iby'ukuzuka kwiwe, Tout cela des siècles, quelquefois 1000 ans avant l'événement. ivyo byose ibinjana byinshi by'imyaka nk'igihumbi imbere y'uko bishika. Et ça seulement notre Dieu Tout-Puissant sait le faire. Ivyo rero ni Imana yonyine mushobora byose ishobora kubikora. Les faux dieux, les faux prophètes ne peuvent pas le faire. Imana zitari zo, abahanuzi b'ibinyoma, ivyo ntibashobora kubikora.
La Bible nous annonce ce qui va se passer Bibiliya rero iratubwira ibizoshika dans l'histoire. muri kahise Et comment ça va se terminer n'ukuntu ici. n'ukuntu bizorangira. La Bible nous révèle ce qui va se passer avec nous personnellement. Bibiliya iratubwira n'ibizoba kuri twebwe ubwacu. La Bible dit quel est le sens de notre vie. Bibiliya iratubwira intumbero y'ubuzima Elle bwacu dit pourquoi nous sommes sur la terre. kandi ikanavuga impamvu turi ku isi. L'homme ne sait plus pourquoi il est ici. Umuntu ntazi neza impamvu ari ku isi. L'homme sans Dieu dit la vie c'est absurde. Umuntu adafise Imana avuga ati ubuzima nta busobanuro Hein, bufise. les grands philosophes, Sartre, Rousseau et d'autres, Abanyabwenge benshi nka Jean-Pierre Sartre na Rousseau n'abandi hein, l'absurde bavuga yuko ibintu ari bicanganye bidasobanutse, qui a conduit beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes, de femmes au suicide. kandi ivyo vyakwegeye abantu benshi bakiri bato, abagore kwiyahura. C'est justement à cause de cela Ni kubw'ivyo rero dans quel état déplorable, misérable se trouve l'humanité aujourd'hui. ari nayo mpamvu abantu benshi muri iki gihe isi iri mu kaga no mu bihe bikomeye. Des gens qui par simple plaisir ou simple méchanceté détruisent des rues, des magasins, pillent, font le mal. Abantu kwifuza kubi n'impamvu zitumvikana bagenda bagaturira amamangazini bakiba bakakora ibintu bibi byose. Et puis des hommes, des femmes au pouvoir qui appuient cela juste pour pouvoir arriver ou plaire à certaines personnes. Abantu b'abagore cyangwa abagabo bashobora gukora ivyo bintu gusa kugira ngo bishikire ku munezero wabo cyangwa kugira ngo bagire abandi bantu banezeretse. La Bible annonce ce qui va se passer avec nous. Bibiliya iravuga ibizobaho hamwe natwe, Avec quel est notre avenir. ibizodushikira twebwe n'akazoza kacu. Et je vous dis que notre avenir, Kandi ndababwira yuko akazoza kacu quand nous acceptons Jésus, igihe twemeye Yesu qu'il est merveilleux. yuko ari umugiraneza. Bien sûr, il y aura des tribulations, Yego mu by'ukuri hazobaho ibihe bikomeye, il y aura des épreuves. hazobaho ibigeragezo, Mais nous avons le dernier chapitre, nous avons le dénouement. ariko turafise ikigwa ca nyuma canke ipfundo ry'aho ruzinginga. Apocalypse 21-22. Muri mu byahishwe Yohana igice cya 21:22. Les chapitres précédents sont des chapitres sombres qui parlent de bêtes, qui parlent de persécution. Ibice bibanza ni ibice bivuga iby'ibikoko, bivuga iby'ugutotezwa, Mais la Bible annonce que notre avenir est brillant. ariko Bibiliya ikatubwira yuko kazoza kacu ari kazoza keza. Chapitre 21 et 22. Igice cya 21 n'icya 22. Hein, nous allons dans un endroit où il n'y aura plus de deuil, plus de mort, plus de souffrance. Tuja mu kibanza hatazoba kugandara, atagufata n'imibabaro. Mais ça, c'est un autre sujet. Kandi ico nico cyari kigwa cacu. Il y a un autre miracle Ariko hari ikindi gitangaza qui est un argument, qui est une preuve de l'origine divine de la Bible. kandi naco ari kimenyamenya c'inkomoko ya Bibiliya, Et ce n'est pas le moindre, kandi si ikintu gisanzwe, c'est la composition de la Bible. ni ibigize ubwavyo Bibiliya. Nous savons que la Bible est composée de 66 livres. Bibiliya canke Bibiliya ni ukuvuga uruhurirane rw'ibitabo byinshi. Il y a à peu près 40 auteurs qui ont écrit les différents livres. Harimo abanditsi bashika 40 banditse ibitabo bitandukanye byo muri Bibiliya. Hein? Le commencement de la Bible, les premiers livres ont été écrits par Moïse. Bibiliya itangurwa n'ibitabo vya mbere vyanditswe na Mose. 1500 années plus tard, on a, ou 1600 à peu près, hein, c'est pas un an près, Imyaka hafi 1500 ni ibintu tudashobora kugenekereza neza. on a écrit le dernier livre de la Bible. Haciye handikwa igitabo ca nyuma cyo muri Bibiliya. C'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Iki naco kikaba canditswe n'intumwa Yohana. L'apôtre Jean est devenu très vieux pour l'époque. Intumwa Yohana yari amaze gusaza muri ico gihe. Il a écrit ses livres
presque à la fin du 1er siècle. yaciye yandika ivyo bitabo cyane cyane nko mu mpera y'ikinjana ca mbere. Alors pendant cette période de 1500 ou 1600 ans, rero muri ico gihe cy'inyuma y'imyaka y'igihumbi n'amajana atanu canke igihumbi n'amajana atandatu 40 auteurs différents, abantu b'abanditsi batandukanye bashika 40 d'origines différentes, bava mu birere bitandukanye quelquefois dans un pays différent. kandi kenshi na kenshi bava mu bihugu bitandukanye. Il y avait des savants, il y avait des paysans, harimo abanyabwenge, harimo abanyagihugu bato bato, il y avait des gens lettrés, des gens plus ou moins illettrés. harimo abantu bize n'abantu bize buhoro, Et ils ont tous écrit des livres. kandi bose baranditse ibitabo. Et puis, quand le moment est venu, hanyuma igihe gishitse on a réuni tous ces livres dans un seul volume. ivyo bitabo vyaciye vyegeranirizwa hamwe mu muzingo umwe, Et tous ces livres kandi ivyo bitabo vyose traitent du même thème, même sujet. bivuga ku ngingo zimwe zisa. Comment l'homme perdu, mbega umuntu yatakaye gute, comment il peut être sauvé. mbega umuntu ashobora gukizwa gute. Ça parle de Jésus, Ibi byose bivuga Yesu, notre sauveur, le plan du salut. umukiza wacu, bikavuga kandi n'inama y'agakiza. Et ce qui est miraculeux, kandi ikindi kintu gitangaje c'est que dans tous ces livres, il n'y a pas de contradiction. nuko muri ivyo bitabo atakuvuguruzanya namba. Alors ça, les hommes ne peuvent pas le faire. Ivyo rero abantu ntibashobora kubikora, Impossible. ntibishoboka, C'est du travail divin. ni igikorwa c'Imana. Mais pas seulement ça. ariko si ivyo gusa, Les auteurs de ces livres, abanditsi b'ibitabo ils étaient aussi différents de rang social. bari abantu batandukanye mu bijanye n'uko bafatwa mu kibano. La plupart ne se connaissaient pas. abenshi muri bo bari banazinanye. Et ce qui est le plus grand miracle, c'est qu'il y a l'harmonie entre les différents livres. kandi rero ikintu gitangaje cyane nuko harimo guhuza muri ivyo bitabo. Supposons que, disons, il y a 2500 ans, reka dufate yuko hari nk'imyaka 2500 et un premier ministre à la cour de Babylone, hanyuma umushikiranganji wa mbere i Babuloni et il écrit un livre. yandika igitabo. Alors, c'est un homme savant, yari umuntu w'umunyabwenge, un universitaire, yize kaminuza. et il écrit un livre sur, disons, la médecine de l'homme. reka tuvuge ko yanditse nk'igitabo ku bijanye n'ubuganga ku muntu. Nous savons qu'il y a 2500 ans, apparemment, les hommes ne savaient pas grand-chose sur la santé et sur les soins qu'on devait donner. turumva kandi turibaza ko inyuma y'imyaka 2500 abantu batabwagira ubumenyi bukomeye cyane ku bijanye n'amagara y'abantu. Et puis, quelques années après, ariko inyuma y'imyaka mike il y a un berger. haciye hakaza umuragizi, Et lui aussi, il écrit un livre sur la guérison des hommes. nawe akandika nk'igitabo ku bijanye n'ubuvuzi bw'abantu. Et son livre se joint au premier. kandi icyo gitabo gaca kikaza ku cya mbere, Et puis ça continue. hanyuma bikabandanya. Et à l'époque de Jésus, hanyuma mu gihe cya Yesu, donc quelques siècles plus tard, ni ukuvuga inyuma y'ibinjana bimwe, inyuma y'icyo gihe, il y a un pêcheur, ceux qui attrapent les poissons, un pêcheur. hagaca haza nka bajya abantu baja kuroba bajya bafata ifi, Et il écrit aussi un livre sur la guérison. nawe akandika igitabo ku bijanye n'ubuvuzi ku bantu, Et on le met avec tous les autres. naco bakaca bagishyira hamwe n'ibindi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces différents livres mbega ivyo bitabo byose hamwe muca mubikoresha iki pour guérir des hommes maintenant à notre époque moderne? kugira ngo ivyo bitabo tubikoreshe mu buvuzi muri kino gihe cyacu? Ben, vous allez dire, murashobora kuvuga muti, mais ces livres, ils ne vont pas correspondre. ivyo bitabo ntibishobora guhuza. Il n'y aura pas de harmonie entre ces livres. ivyo bitabo mu by'ukuri ntibyogira ico bihuriyeko, Car tous ces auteurs, ils étaient de rangs différents. kubera yuko abo bantu bari mu ntambwe canke bafatwa mu buryo butandukanye mu kibano. Des intellectuels, des gens ordinaires. bari abantu bize n'abantu basanzwe.
ils n'auront pas la même vision des choses. ntibashobora kugira imbono imwe y'ibintu. Et avec le décalage du temps sur une période de 1500 ans, ariko mu gihe kanaka y'igihe cy'imyaka 1500 ils n'ont plus les mêmes méthodes, les mêmes idées. ntibashobora kugumana uburyo bwo gukora n'ibyumviro bimwe. Mais supposons ariko dufate nko mu gihe que ces livres soient tous réunis dans un volume. ivyo bitabo byose bikaca vyegeranirizwa mu muzingo umwe, Et qu'avec ce livre, on peut quand même guérir des gens. kandi kubw'ivyo bitabo tukaba twoshobora kuvura abantu À notre époque moderne, muri iki gihe cyacu kigezweho. supposons qu'il y ait une harmonie entre les différents livres. reka dufate ko ivyo bitabo bifise mu by'ukuri uguhuza, Il n'y a pas de contradiction, atakuvuguruzanya bifise, qu'ils s'accordent kandi ivyo bitabo bikaba byuzuzanya, avec notre science moderne. bikaba byuzuzanya binahuza neza n'ubushakashatsi bwo muri kino gihe cyacu. Vous allez rigoler. aho nibaza ko muja gutwenga, Vous allez dire non, ça c'est pas possible. murashobora kuvuga muti mu by'ukuri oya, Ça ivyo ntibishoboka, n'existe pas. ivyo ntibyobaho. Mais si ces livres formaient quand même un ensemble uni, ariko mu gihe ivyo bitabo vyoba vyegeranye bigiye hamwe bigakorera hamwe, un ensemble harmonieux, umugwi utunganijwe neza, capable de guérir des hommes à notre époque moderne, bikaba bishobora kuvura abantu muri kino gihe cyacu, alors vous diriez muri ico gihe rero murashobora kuvuga muti vraiment, ku vy'ukuri alors ça, ibi bintu il se cache une puissance supérieure derrière tout ça. muri ibi bintu harimo ikintu cyinshi inyuma cy'ubushobozi bukomeye cyane. Il y a une intelligence supérieure qui a tout synchronisé et supervisé. ashobora kuba hariho ubwenge bw'igitangaza bwatumye bushyira ibintu hamwe maze bukaritunganya ukuntu, Car ces gens d'eux-mêmes, kubera yuko abo bantu ubwabo ils n'auraient jamais pu écrire de tels livres ntibashobora kwandika ibintu nk'ivyo bitabo nk'ivyo qui s'harmonisent bihura et qui sont conformes à la science moderne. kandi bikaba bihuza neza n'ivy'ubumenyi byo muri iki gihe. Eh bien, Ego on appelle ça la composition de la Bible. ivyo rero nivyo twita ibigize Bibiliya. Nous voyons donc que pendant 1500 ans kandi turabona yuko mu gihe cy'imyaka 1500 avant Jésus-Christ, imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, jusqu'à peu près 100 ans après Jésus-Christ, kugera nko nk'inyuma y'imyaka 100 inyuma ya Kristo, il y avait une quarantaine de personnes différentes, hariho abantu bashika 40 batandukanye, de langues différentes, rangs sociaux différents, bava mu ndimi zitandukanye, mu miryango itandukanye, souvent pays différents, kandi kenshi na kenshi mu bihugu bitandukanye, et chacun a écrit un livre, kandi umwe wese akandika igitabo, et on va les mettre ensemble, hanyuma tubishyire hamwe, et on va guérir des malades modernes, hanyuma tufashe tuvure abantu bo muri kino gihe. on va guérir avec ce livre des malades spirituels, Tugiye kuvura abantu dukoresheje igitabo abantu barwaye indwara z'uburyo bw'imwema. on va appliquer les remèdes de ce livre à des personnes mauvaises, Tuzoshira mu ngiro ivyo iki gitabo kitwigisha kugira ngo dufashe abantu babi, des personnes méchantes, abantu bagoye cyane babi, des personnes athées, abantu batemera Imana, et elles vont croire en Dieu. kandi abo bantu bazokwizera Imana. Elles vont devenir des hommes bons. Abo bantu bazohinduka abantu beza. Ils vont devenir des hommes exemplaires, Bazohinduka abantu b'intangarugero. des hommes, oui, des personnes, de nouvelles personnes, voilà, de nouveaux hommes, Abantu mu by'ukuri ego raba abantu bashasha, de nouvelles femmes. abagore bashasha. Alors là, on doit dire Rero aho rero twavuga tuti que c'est un miracle. ko ari igitangaza, Parce qu'il n'y a aucun livre qui puisse faire d'un mauvais homme un homme bon. kubera yuko takindi gitabo na kimwe gishobora gukora umuntu mubi wahinduka umuntu mwiza, Et il est impossible kandi ntibishoboka que dans
l'ancien temps, yuko mu gihe cyaheze différentes personnes écrivent des livres capables à notre époque, abantu batandukanye bashobora kwandika ibintu bishobora muri kino gihe cyacu parmi nos peuples, mu bantu bacu de faire des hommes mauvais, non seulement des hommes bons, guhindura abantu babi ngo bahinduke abantu beza, mais encore des hommes saints. ariko kandi abantu b'abagororotsi. Donc par la composition de la Bible, Rero duhereye ku bigize Bibiliya nous avons une autre grande preuve turafise ikindi kintu naco c'ikimenyamenya gikomeye, que ce livre est bel et bien un livre divin. yuko iki gitabo ari igitabo mu by'ukuri cyavuye ku Mana. Beaucoup savent en parler par expérience. Abantu benshi b'abahinga banditse bafate ku byo babonye, Ils ont vécu cette transformation dans leur propre vie. babayeho ibyo bintu barabyiboneye mu mibereho ya mu buzima bwabo, Ce sont des témoins vivants. baba ari abantu Pas le droit, ça ne fait pas partie de notre culture, de notre éducation. bababwira ati oya icyo gitabo isezerano rishasha ntimukagisome, si igitabo cyacu, si igitabo cya kahise kacu, ntimukagisome habe namba. Et un jour, ils ont quand même lu le Nouveau Testament. ariko umunsi umwe barisomera isezerano rishasha. Alors ils croyaient trouver des choses stupides et je ne sais pas quoi, insensées. bakaba bibaza yuko basangamo ibintu by'ubujuju ibintu atari icyo bivuze. Et au fur et à mesure qu'ils lisaient, ils ont vu que c'était un livre juif, qu'on parlait de juifs, que Jésus était juif, que c'était tous des juifs. ariko gake gake bagiye basobanukirwa yuko cya gitabo kivuga iby'abayahudi, yuko Yesu nawe yari umuyahudi, ahubwo cya gitabo kivuga ibintu byabo. Il y a des musulmans, ils sont interdits de lire la Bible. hariho abasilamu benshi babujijwe gusoma Bibiliya, Il y en a qui aspirent à lire la Bible, mais ils ne peuvent pas. hariho abifuza kuba bosoma igitabo ariko batagisoma. Il y en a qui lisent la Bible pour connaître ce qu'il y a dedans, pour après attaquer mieux les chrétiens. hari ababisoma bavuga bati reka dusobanukirwe ibirimo maze tuzoce tugenda duhangane n'abajya abakristo, Parce qu'ils disent, on doit connaître les stratégies de l'ennemi. kubera yuko bavuga bati reka turondere uburyo uyu mwansi wacu akoramo. Alors, au fur et à mesure qu'ils lisent la Bible, leurs yeux s'ouvrent. ariko gake gake uko basoma iki gitabo amaso yabo agapfukurwa, amaso yabo akabona, Ils découvrent un Dieu d'amour. bakaca babona Imana y'urukundo. Quand ils commencent par le Nouveau Testament, ils arrivent, Matthieu 5, où on dit, aimez vos ennemis, faites du bien à votre ennemi, priez pour ceux qui vous persécutent. babandanije basoma mu isezerano rishasha bakagera muri Matayo 5 bakabona ahavuga ngo mukunde abansi banyu, musengera ababahama, mugire neza ababagirira nabi. Quand ils arrivent au passage où on dit que Dieu est amour, iyo bageze ku murongo uvuga yuko Imana ari urukundo, que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour nous sauver, ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire adukize, alors ils sont émerveillés. rero bagaca bumva baratangaye, Et beaucoup acceptent Jésus-Christ. kandi abenshi muri bo bagaca bemera Kristo Yesu. Même des Français, ils racontent leurs témoignages, des Français, des athées, des bons vivants. n'abafaransa ubwabo nabo nyene barishimira kuvuga ayo makuru, nabo nyene kandi batemera Imana mugabo bakizera. Même j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui seul nom spécial, j'oublie maintenant, mais il surveillait des prostituées, il était responsable de prostituées pour les défendre et pour... voilà, donc un homme vraiment très bas. narumvirije n'igishinga ntahe cy'umuntu mu by'ukuri yagenda ahagarariye amamaraya kugira ngo ayashigikire umuntu biboneka ko ari mugufi, ntibuka neza izina. Et un jour, il a découvert Jésus, maintenant il prêche Jésus, il prêche l'évangile. umunsi umwe rero arakira Yesu, ubu n'igishinga ntahe avuga ubutumwa bwiza. Il y en a plein. harimo benshi cyane, Et tout ça à cause de cette semence, kandi ivyo byose kubw'iyi mbuto, de cette parole de Dieu. kubw'iri jambo ry'Imana. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, Yesu yavuze yuko isi n'ijuru bizovaho, les paroles ne passeront jamais. ariko ijambo ry'Uwataho rizoja. Pensez à cela. Ivyo muvyiyumvireko. Jésus, le fils du charpentier, Yesu umuhungu w'umwubatsi,
grandi dans un village de mauvaise réputation. yakuriye mu kibano ahantu habaye cyane hadakomeye. Quand on disait Nazareth, toi tu viens de Nazareth? Igihe bavuze Nazareth batoto uvi Nazareth. Mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Hari ikintu ciza mu by'ukuri gishobora kuva i Nazareth. Jésus disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Yesu avuga ko ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ry'Imana rizoja. Et il disait, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça ne va pas avec lui. Tu as entendu ce qu'il a dit? Murumva ibyo yavuze nawe urumva yuko hari kitagenda neza abantu bavuga bati ibyo avuga ntibyumvikana. Pour qui il se prend? Mbega uwo muntu bavuga yarinde? Il ne se prenait pour rien, il était le Messie, le Fils de Dieu. Wewe ntacyo yari yitwararitse kirenze kuba ari umwana w'Imana kandi ari umugororotsi. Les paroles des plus grands de la terre ont passé. Amajambo y'abakomeye bo mu isi yaragiye aravugwa ariko ntacyo yashitseko. Qui parle encore aujourd'hui des paroles de Nebuchadnezzar? Mbega ubu ninde akivuga amajambo ya Nebukadineza? Ce roi tout-puissant de Babylone. Uwo mwami yarakomeye cyane wa Babuloni. Qui parle encore de Napoléon aujourd'hui? Mbega ninde ubu akivuga Napoleon? Oh oui, bon, on apprend un peu de sa vie à l'école. Yego rimwe rimwe umuntu ashobora kwiga ibyiwe ku ishuri. Il faut connaître Napoléon quand même. Yego Napoleon turakwiye Mais à kumenya. part ça, c'est fini, on ne lit plus ses livres. Ariko iruhande y'ivyo nta biba bihetse nta n'ubusoma ibitabo vyiwe. C'est fini. Biba bikwiye On bihetse. ne parle plus de ces paroles. Ntibasubira kuvuga ivyiwe. Oh, ntituvuge peut-être ivyiwe. quelques savants ou historiens qui vont dans les bibliothèques fouiner. Ariko rimwe rimwe nk'abashakashatsi n'abanyabwenge bagenda mu bubiko bw'ibitabo kugira ngo bashakashake. Aujourd'hui, on n'achète plus de vieux livres. Uyu munsi abantu ntibakigura ibitabo vya kera. On ne les lit plus. Nta n'ivyo bagisoma. Les vieux livres, on les remplace dans les bibliothèques, les grandes bibliothèques. De temps en temps, on enlève les vieux livres, on les remplace par des nouveaux. Ibitabo vya kera mu mazu y'ibitabo baragenda bakabikuramwo bakazana bishasha. Des modernes. Ubu bakazana ibigezweho. Les vieux livres sont des livres morts. Ibitabo vya kera n'ibitabo byamaze gufata cyo bikivuze. Oui, bon.